y'umwami Imana abane natwe twese. Nitwa Ngendakumana Vincent wa hano nyene. Hari amajambo twamaze umwanya inshuro zitatu tugarukako avuga yuko abakristo turi umunyu w'isi. Kandi n'igihe duherukana hano naravuze yuko ntahejeje. Nubu niyo ngarukanye. Kandi ntibivuga yuko nubu nzoba mpejeje. Oya, hari naho byongera bigasigarayo, kandi gituma tutaba duhejeje si jewe ndumwe. Twese ijambo ry'Imana rikwiye kwama ririyuburura riba rishasha muri twebwe, kuko ukuntu namaze umwanya ndiko ndayavuga ko haje uwundi muntu agasoma ya nyene navuze agasigura abakristo ko ari wo munyu w'isi, navyo mwosanga bisigura ukundi gushobora no kuryoha kurusha. Niyo haje n'uwundi gutyo nyene, niyo haje n'uwundi musanga bigenda biraba bishasha. Ico ntoba mpejeje rero si ibi byonyene, ariko n'ijambo ry'Imana ntirikwiye guhera muri twebwe. Hariho ibindi byari bimaze iminsi biriko birahiganwa, numvise muri centrale bivuga ibimenyetso biranga umuhero w'isi. Bivanze ibitabo bibiri bavuze, amajambo ari muri Matayo bahatubwiye n'ayandi majambo yanditse muri Mariko, aho Yesu yariko aragaya abantu bamubaza bati, ariko arabwira ati murazi kugenzura igicu mubonye kimeze gutya muramenya ko imvura, iyo mubonye umuyaga uturutse hariya muramenya yuko abindugumba, ati kandi niko biba. None ko ivyo muzi kubigendeza, ninde yababujije kugendeza ivy'iki gihe? Kandi ninde yababujije kugenzura ivy'ijuru? Nayo majambo ari mu mutwe wanje nkeka azoca kurikira aya. Aha rero dusome hahandi nyene, na ndafise yindi mirongo nkeka baje bamaze kuyishirako, mugabo dusubire dusome. Ubu dusoma umutwe w'amajambo w'ubu butumwa bwitwa bwanditse na Matayo 5:13. Nkeka ariyo ntangamarara. Imbere yuko tuhasoma, nagomba mvuge yuko twafashe umwanya muremure inshuro nyinshi dusigura umunyu w'isi nkuko tubisoma muri Bibiliya. Tuvuga ingene umunyu uryoshe ubumeze, ariko tuvuga n'ivyo Bibiliya ivuga ko umunyu iyo ushize uburyohe atakiba kikiburyosha, nta n'ico ubukimaze atari uko utabwa hanze ugakandagirwa. Ico twarasiguye ingene uwahera uburyohe n'ingene watabwa hanze ibicafu byaba bisigaye. Nta wundi mwanya rero tuja kugaruka ko ubu tugomba kugira ikintu bita tubivugire hamwe muri rusangi. Mugabo dusomye ngo tuvuge gatonyi kuri iki kiri ku mutwe w'amajambo abakristo. Nkeka ariho turi mvuga yuko ku 13 abakristo ahantu ntihari akantu kumbure ku bantu bize bagira utuburungu n'udukwego n'utwatuzo. Nibo munyu, abakristo nibo munyu w'isi n'umuco wayo. Ngomba kuvuga gato kuri iri jambo rivuga igituma nariko ndavuga utwatuzo n'utundi. Mu bisanzwe iyo tuvuze ngo abakristo hariho ukuntu umengo nticyumvikana neza, kuko mu mamo y'iri jambo avuga abakristo, no kuvuga abantu ba Kristo. N'amajambo tubona yazananye muri Antiokia igihe bahejeje kwica Stefano. Kandi Stefano murazi ko ariwe yabaye urufunguruzo gugururira intumwa aho zari zinyegeye zihishije, baramaze kwica umwami Yesu. Hanyuma Stefano bamwicisha amabuye. Ibi nzira yuko abari banyegeye bose b'abakristo basokoroka ngo baca barakwiragira baja mu Bugiriki, bajaha muri Antiokia. Mbere usomye neza ry'amajambo uraja kubona arimwe muri bijya nashize hajya muri rya mirongo, uraja kubona ko batevye baraja ni Samaria. Aya majambo rero yazananye yo gute? Avuga yuko bariyo bakoze ibitangaza byinshi muri Antiokia, bakijije abantu bagwaye, bafashije abantu bari mu bibazo byinshi.
mbere kuko hari n'ubuvugishwa bwari buherutse kuhaca, baravugishwa yuko hazoba inzara izotera ku isi. Turabona muri bo nyene bakoranye bariko bariga ingene bazogaburira abandi bantu batagira ico barya. Usomye rero urabona yuko ariho Bibiliya ivuga ngo niho ijambo abakristo ryazananye, kuko abantu babibonye barabitegereje baca batangura kuvuga bati aba ni ba bantu ba Kristo. Imana ishimwe. Niho iri jambo rizanana rivuga ngo abakristo. None Yesu rero navuga ati abakristo abanje nibo munyu w'isi n'umuco wayo. Iyo hari abakristo murumva haba hariho ababandi batari abakristo, nico bishaka kuvuga. Hariho abakristo ariko hariho n'abandi ba Satani, kuko Bibiliya iravuga yuko hariho n'abavukiye kuranduka. Ubutumwa bwiza buzovugwa bukwire hose, ariko hari abo butazogira icyo bubamariye. Nico cyatumye Yesu abwira abigishwa biwe hajya igihe bariko barasangira ibya Pasika abana ingaburo yera. Murazi ko yababwiye ati aha iki gikombe ni mucyakire mukinywe ko mwese, nisezerano ry'amaraso yanje aviriye mwe avuye ku bwanyu no ku bwa benshi. Urumva si ku bwa bose, bashobora kuba benshi mugabo si bose. Hari rero abantu ba Satani, hariho aha mu bindi bihugu twumva mu Zaburaya aho bandika yuko hariho n'urusengero, insengero bemeza neza ko ari za Satani. Hanyuma abantu bakagenda bakinjirayo babizi neza ko bagiye kwinjira mu rusengero rurongowe na Satani, n'abakorera Satani ari bo bahari gutunganya ibikorwa. Hariho abamaze kuvyemera bavyatura ivyo batabicisha ipembeni batabitinya. Aha rero tuvuge abakristo. Hariho akantu kamwe niyumvira, ahantu hari impene, intungwa canke ihene, iyo muhaciye mwumva hamotiki, hamota amahene ariko burya amahene ntanuka cyane cyane amaganga yayo. Naho bibi ntabire ajya amahene n'amaganga yayo, mugaba ahantu hose uciye haba intungwa haba ihene wamusanga hamota amaganga. Ndigishobora guhinduka nzingo mwokubura, nzingo mwokoropa naho bari kwisima, ntibikunda. Ahantu hari ubunyegeri kizakubwira iminsi yose usanga ari ko hari uturundo twivu, kuko ubunyegeri iyo buri ndani mu myobo buguma busohora ivu, buguma bwimba ivu, buguma busohora. Urashobora kwibwira ati ahantu hari akanyegeri, hari ubunyegeri cyangwa ibimonyo, ari ibimonyo biguma biyerera, si vya bindi binyegera muci. Ibimonyo biri ubwoko bwinshi, hari ivy'inyegezi igihe cici bigasokoroka igihe c'imvura. Nivyo Salomo yavuze ko bimenye ingene bibika ifungurwa zavyo mu gihe c'imvura, kuko muci bitigera bisohoka, bikabayo biriko biri aho hantu. Yari utumonyo duto duto, ikizokubwira ati turiho nkeka ruko ndabimazemo iminsi nicaye ahantu. Haraho mpora ngenda nk'ahantu mu mwonga mu minsi heze nkiba hajya kamara nk'isaha yose kweri cyangwa amasaha abiri ndiko nditegereza uruzi ubita Kamenge hajya. Unakunda kuca mu rugo kwa Atia, hanyuma nkakoroka hajya mu mwonga iwe niho hasa neza, hama nkicara kumviriza inyoni ingene zivuga, nkaraba ayo mazi ingene asendera, hanyuma nkiyumvira ahantu hazanana igituma dakama niyaja, igituma hatuzura ngo arenge. Urumva ukiyumvira. Hari naho rero usanga n'utwo twobo tw'ubunyegeri ndiko ndatwitegereza bikako. Yesu rero ariko avuga ati abakristo nibo munyu w'isi. Murumva aho abakristo nabo baba bari uko haba hakwiye kumera, sivyo? Aho abakristo nabo baba bari, abakristo baba ari umunyu w'isi, kuko twarabivuze ko turabigarukana. Turavuga yuko isi iraboze, turavuga yuko isi irimwe abantu batagira isoni, batagira indero. Turavuga yuko isi irimwe abantu batagira ubwoba bwo gutema amazosi y'abandi, ko isi irimwe abantu b'ishyari, ko umuntu agize icyo aronka biyumvira kumwica kuko banka ko agira icyo aronka. N'abakurambere baravuze bati umuntu ugasanga yitwa banku wiha, umuntu bakamuha izina rya banku wunguka, nta handi baba bafatiye.
kubera yuko baba bizi birazwi n'ubu, kandi nico gituma iri jambo mperuka kurikoresha hano narindi kwa Mungu, nico gituma abantu benshi tuzopfa turi n'abakene. Kuko iyo umuntu hagize icyo aronse yarakwiye gusengerwa, yarakwiye gukingirwa, yarakwiye ahubwo no kongerwa ibindi vyumviro, kuko hari n'igihe rijyaronka agiwe ariyo ntango y'ukuronka kwanje canke kwawe. Mugabo rero ko twiyumviriye tuti uyu muntu araturuse, uyu muntu ari hejuru, dukwiye kumutema izosi, kandi biraba bakaritema pye. Nawe cumbarira ico duca dusigarana, kuko vyavyiwiwe ntaho bimenya aho byari bibitse ngo urabitwara, kuko ntuwica bose. Kasigaje bamuntu ati mwica ndadaye bandadaye ntaho mubashira. Hapfuye umwe iryo risigarana n'abandi canke bihombe. Mugabo muri quartier natwe tuzoba duhomvye, muri zone, muri commune, mu gihugu tuba duhomvye. Isi yuzuye abantu bameze uko, isi yuzuyemwe abantu babi, isi yuzuyemwe amarira n'amaganya. Rero Yesu akaje avuga ati mwebwe abanje aba Kristo nibo munyu w'isi n'umuco wayo wo kumureka. Ko kumbure ngira ngo hari gihe muravuga ngo nta mwanya muremure ntwara, ariko ngazamona birashitse. Yamaramba nyamayoshwa n'akarembe sindabizi ngene bigenda no munsi. Hari naho byo bikenyi, mugabo icimana yateguye kibe. Muhava mwumva ngenda ndataragurika nk'umuntu agomba kunyarutsa. Hari abantu bakera bo kuri mwaka baharavuga ngo na digidigi sinobimenya, babaye mu bikorwa by'Imana kera b'imyaka n'imyaka. N'ubu ndiko ndavuga ibi wosanga ariko aranyitegereza karabatewe peti uri kumagura. Vyamaze kuba kamana vyaheze, basigaye barangwa nuko asohora Bibiliya gusa kabari yajana, hasigaye barangwa nuko yambara costume, ko abantu bari bamuzi ko ari yubatse urusengero rw'Hanaka namba rw'Ibihonga namba rwo Munyambuye sinobimenya. Mugabo mu mutima vyamaze guhera, batakimenya guca imanza, basigaye ari bamwice. Ndipfuza icipfuzo canje nuko tugaruka ku murongo wo kumenya ko turaba Kristo, ngo tumenye ko turi umuco w'isi n'umunyu wo kuyirunga. Ejo bundi umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi ariko arugurura amatora, aho yayugururiye murahazi. Mu majambo yashikirije menshi, yarashikirijemwo ijambo rivuga yuko abantu b'imigambwe bagiye guhiganwa, kwatawukwiye guhohotera uwundi. Ubu mbere baravuze ko nibitutsi, ibintu byo gutukana bimwe baguhinyuye urakina nabo mungana, ati bijya vyose mu bikure, umuntu wese akore, sivyo? Kandi niko bama bavuga abadutegeka banyaguhabwa n'Imana, nuko babwira intumva nyene. Mugaba hanyene muri twebwe mu mashengero akoraniye ku isi yose, canke mu Burundi, vuge mu Burundi harimwo n'ubundi bakiraba n'ijisho. Urya nimbonera kure, urya n'umusenere, urya n'umuporona, urya n'umufrodebu, ariko prezida wewe yaravumereye ko tutaryana. Ivyo nabibonye mu bintu by'ububuruburu n'imiserebanyi. Murazoraba mugenzure. Jewe ndabona intare zirakaze, naho yo bishonje gute muze mumpinyuze aho mwabonye intare igiyindi. Ingwe ziri na meru zicana byinshi kurusha intare, ariko muze mumbwira aho mwabibonye kwingwe igiyindi mugenzi wayo. Ivyo ndabibona mu buburuburu, nibwo usanga kakitonze ukazibona kagurukiye ku murizo wa kandi uzumva kaburuburu kandi karumye paka karuke kagaciye umurizo. Aba Kristo suko duhagararira ukuri, kubera turi abantu duhagaze hagati y'abantu n'Imana twizeye, tugatura imitwaro imbere y'Imana. Tubona uri kuragenda genda, mbega ntitwigiye turiko turagenda genda. Ereko urashobora kugenda genda uri muri quartier, uri mu yindi ntara, uri hehe ahantu uciye, hariho ibibazo ubona bidasaba kurinda guhabwa umutwaro na nyene vyo, ukabona ukaraba ukikeka ko bizohava bigushikira, hanyuma ukaja imbere y'Imana ugasenga.
leta yaremeye imigambwe kera yari 44 ubumenga hasigaye namba ari 37 niwombaza. Ni leta ivyemeye, mugabo twebwe aba Kristo ni twebwe turyana, tugomba yuko atawundi yojogora. Aba Kristo Bibiliya tubwira ko tugwanya ikibi, iravuga ko tugwanya ingorane, duca imanza zibereye, tureke guhengama nicyo abakera bagirijwe. Hajya sinzi yuko duhora tuvyibagira igituma Imana yafutanganije ibintu bagenda barihagara ko biduza ngo nabaherezi bawapi. Cyarafutanganye kuko abaherezi no babitovye. Bajya Bibiliya ivuga ko barondera ivyo bama baribugunyirira. Bajya barabaherezi abarewe. Bajya abantu bona bafashe urusengero rw'i Yerusalemu bakaruhindura isoko. Bajya ntibarabaroma, barabayuda bari barurongoye, nibo bafata n'ibimazi vyiza ko Bibiliya yavuga ati impeni ipfuye ijisho cyangwa ipfuye n'ahandi mwibuka byanditse iyo ntimuyizane. Ariko bo barayitegereza bati wowe yizane twamenye ngene tubigenza. Sibo benevyo, nibo benevyo, nibo babiganza. Wewe yizane turamenye ko tubigenza. Hanyuma iyo bayizana bakongera bakaraba yuwundi yazanye bati niyo yogugwa menshi bakabinyuranya. Hanyuma izo zamenshe zikaja mu isoko hajya mu rusengero, izi zindi zikaza zigatangwa ko bimaze. Abantu bose kuko baje gushikana ibimazi Yerusalemu bakagenda bajanye amafaranga baja gusuma zijya numa zadandazwa n'abaherezi. Imana rero imaze kuvyitegereza ati n'intama zanje nabashitse imbere vyarabana n'ingene muzirongora, iyi cumbagira sinzigira harimo nizandusha. Aho kuyandaza mwarakocoye murareganura n'ikintu gicumbagira, mukaryoherwa no kuzinunuza ibinure. Haji Imana kubona yarafashe ijya ngingo vyari vyayishavuje nayo nyene, habuze gato ko nk'ivyo kuri Nowa. Nico gituma yafutanganije ikintu cyitwa ubuherezi, ikaduha umwe wenyene agenda kwitanga rimwe rizima atazosubira, kandi atani ibimazi vy'ivyaha vyiwe arinda gutanga kuko wewe arera. Hanyuma ku isaha 9 ukazubona cya gitambara hamwe bahora baja kwinyegeza zandyajya ngo bari nahera cyane. Haleluya, numva shimira Imana. Ubuzuzanye ihene bakabanza bakayihekenya bakunda ibyo babugunyira. Ku isaha 9 hari hageze gutanga ikimazi cyane kera, niho Yesu yacikanye. Imana ishimwe. Rwarutambara ahantu rwari rukinze rwari runyegeteje ngo ndahera ruca ruhera hejuru iby'ubuherezi futi. Haleluya, ubushobozi bw'Imana bukora ibyo. Hanyuma rero nariko ndababwira nti aka kamenyero katujanye kutariko kubera igihe kirekire tubimaramwo tuvyumva. Ndiko ndababwiza ukuri n'ubu mu rusengero singaha gusa kuko kwisi yose henshi barakoranye. Imico niyo kugenda dusenga ya mbere, jewe nje mu ya kabiri, abo natwe turayikora ngaha. Hariho bagikoraniye ya gatatu, mengo bageze kuri 5 kuri katedrale. Nivyo umuntu araharura inshuro tuja gusenga, umuntu agaharura amasaha dutangurira. Ubuhoho abantu byanarenze isaha, hajya tubonye tugenda kurenza saha 7. Uza wumva n'urongoye program ati mo tubabarire kuko muri ko murarurumba abantu bagomba kwiruka. Sivyo, twaje turaza amasaha dutangurira, turaza amasaha duhereza, ya kabiri turaza amasaha itangurira n'amasaha ihereza turayazi. Burya nivyo gusa. Hanyuma duca duheza tugende kwiba, tugende gusambana, duce tugenda tuboregwe, duce tugenda tudendereza abantu, duce tugenda twanka abantu, duce tugenda duca imanza zigoramye, duce tugenda twiduze ko turafise abantu dusumba tubagire hejuru ku bikano. Nico muragaba murazokwitega kuko namba ijambo ry'Imana rivuga ko Yesu avuga ati hari abazoza kuri wa munsi bakavuga bati mwami mwami, rega twe twarira ku meza yawe ntuzi ko tutasiba, mbere twarasenda n'abadayimoni mu izina ryawe.
nati nzobabarira ntavyo kurya umuntu sinibaza ko hari uzoba yayatekeye ngo bishigwe ati nta n'ahantu na hamwe yo mviraho. Iri jambo rizoba rigoye ku bantu twumvise amajambo y'Imana kuva duciye ubwenge. Hari aho Imana itureka tukarinda dusazira no muri inosi. Umuntu azokwicuza gushikahe. Hajya muri Arimeteri nahakoze imyaka iyi ngomba ntere nja gusozera imyaka 5. Hajya kuri portail ucinjira no ku miryango yinjira ama equipe akorera atandukanye hose hari handitse ko kizira kunywa itabi. Kujya ubona muri medese aho winjira na hose aba hariko inkoho futi. Mugabo je nahora nitegereza hariho umudirecteur general yitwa Pirayi w'umwarabu. Je nkamubona ari karanywa itabi. Hariho umushefu de personnel yitwa Inde. Yaba hari witwa Edimo ngaya camunyibutsa. Apana Edimo wa Simba. Nkamubona ari karanywa itabi. Ukiyumvira none ko byanditse ko kizira. Mugabo ari nka wewe umujurunariye. Uburya woca utaha naye wakoreye batayaguhaye. Aka kamenyero abantu bamenyereye ibintu. Twamenyereye ko tuzoza turakorana gusa ko twibuka ko ari kuwa Mungu gusa. Kandi haje muhira batwita inkozi z'ikibi. Hajya muhira hari abantu twajyanishije byanse ko basubira guhuza. Hajya anya aho dukorera abantu bose batuvuma. Abavyeyi batigera bemera ati mwana wanje genda ukora ibikorwa vy'Imana uri gitangaza nzokuraga umugisha batuvuma. Tura abantu tuzwi nabi tuvugwa nabi hanyuma ngo dukorana kuwa Mungu inshuro zibiri. Ivyo byonyene ndagomba ko tugaruka ngo tumenye ko aba Kristo ari twe turi umunyu w'isi. Abandi bariko baricana twebwe turiko turatabaza Imana duhanura tireka. Abandi bariko baratemana no muri quartier narisinye siniyumvira yuko ari umunsi numwe hari umuntu wo mu bahuza. Hari umuntu yitwa chef de quartier. Hari umuntu yoza ngo ni nyumba 10 aje kumbanguranya kubera ingorane nteye umubanyi wanje biragahera. Nisinya ko no mufasha ahubwo guhanura no kuzimya kuko ni wasamara na urafatwa. Barigeze kubivuga ikindi gihe abantu bati mwana wawe ni wamureka unaregeza ukabona ari karatema uwundi. Aya tumwana wanje ari nizo nguvu. Ati bo mwiteka ukabona ikindi gihuragaba. Kuko kurya gendera bikora bukebuka niko ikinya gihera. Nawe wundi munsi ngurise uri nyina yarabimenyereye. Uritegura. Tuzimye twebwe aba Kristo turi umunyu w'isi. Naka bariko baramuvuga nabi reka gusasirira nka ubonye ikiraka. Hari byo duteza imbere byo dufasha nibiba ari byo tujamwo. Bariritse inkuru rikiravugwa ko ariyo ariko igipindi cy'abantu bakoraniye hamwe bariko baravuga mwene se bwite. Bega mwibaza bijya tugira jewe sohotse nkava ngaha iyo nirirwa ntawo hamenya. Hari usanga ku Muzinda mu Kanyosha mu Rumonge twebwe abantu bo mwibarabara dukora ibintu by'ubukomisiyoneri atinzanira umusenyi ntumenye iyo rirenguri. Harya hantu ugomba kumenya ati jewe ndi hehe. Aba bantu banzi ngwiki. Mbega ninavuga ubutumwa bwiza aba bantu barabwumva barabwemera. Mbega nihagira undi muntu azoza kuhavuga ubutumwa bwiza hama jewe bakanyibuka bazobwemera bazobwakira. Mbega ibindi tubizi ko ari abantu bariko baravyanka avuga ati mwe tinamba ari bijya. Iri si jambere ndarivuze nabandi bama barivuga ngaha. Namba ari ivyo mujamwo ya ivyo ntaco no kwirirwa ndigoramwo. Abantu benshi biriko biranka ko bakizwa kubera ingeso zacu mbi. None rero tuvuge ngo iki? Urabe muraje amajambo nakubwiye hajya mu byakoze intumwe mu gihimba cya 2 usome hajya ku murongo wa 46 abari uhera. Urabona ku murongo wa 47 yuko ari witwa Barunaba yararungitsweyo
ajya gukorera ibikorwa by'Imana. Hajya twavuze muri Antiokiya, mbere niwe yashitse ni Samariya. Bibiliya ivuga ngo kubera yari umuntu w'inda nziza, haleluya, w'imico myiza n'ukwizera, abantu benshi barurumba bagwirirana ku mwami Yesu, bizera umwami Yesu. Niwagenda gusoma hajya mu gice cya 2 naho nyene aho ndi mu Bifilipi, ujya gusanga yuko ivy'intumwa zakora byari byiza. Bahore basenyera ku mugozi umwe, atawanja atawangura, bose ibyabo babisangira. Hanyuma ngo umwami Imana akamara baha abakizwa ku munsi ku munsi. Enda tugira imbabazi, tugira impuhwe z'abantu bazohava baja muri Gehinomu, tugira ikigongwe, twiyumvira ibyo dukora. Aha ujya gusanga hari ayandi majambo dusanga yanditse aha mu Bifilipi 2:5, avuga ngo mugire wa mutima muri mwebwe wari muri Kristo Yesu. Uwo naho yarasanganywe ishusho y'Imana, ntiyiyumviriye yuko kuringanira n'Imana ari ikintu cyo kumirako, ariko yisiga ubusa, yambara ishusho y'umuntu, kandi amaze gusa n'umwana w'umuntu yicisha bugufi, araganduka mbere no gushitsa ku rupfu, kandi urupfu rwo ku musaraba. Ajya amajambo akurikira mu nyuma, namwe murayakurikirana murayasoma. Icyatumye Imana ikimuha izina rirengeye ayandi yose. Mbega ni kubera iki twebwe tutoheba amanyama yacu? Mbega ni kubera iki twebwe tutoheba erega kameremere kacu kadutera kugira amanyama, kadutera kwirata, kadutera kwivyimbya? Ugize icyaronse agomba kwigira Imana, niko muri kameremere kameze. Nico gituma n'ubufise ingufu nyinshi avuga ati wewe cakure. Nico gituma ufise ivyarusha abandi n'abamaze ko bakuru, niko kameremere kameze. Ariko kavuga kati tubihebe, tubireke, kuko na Kristo yararetse icubahiro c'ubumana, gusa n'Imana, kuringanira n'Imana, arabireka. Iyo tuvuze ngo yisiga, ntiyisize ubusa, yisize ubusa kuko yiyambuye vyose, yisize ubusa, ari gusa atacasigaranye. Ubumana bwiwe arabwiyambura, ubushobozi bwiwe arabwiyambura, ububasha bwiwe arabwiyambura, icubahiro cyose araciyambura. Namwe ngomba muje muri iyo shusho muyitegereze. Uyo muntu w'umunyacubahiro w'Imana, byose byaremwe nawe, byose arabiretse. Mbega icyo tutoreka twebwe ni giki? Icyo tudakwiye guhagarika ni giki? Icyo umuntu yoba ari atoreka ku bwa Kristo cyoba ari giki? Reka muguhera heza rino jambo ndababwire akantu. Hajya isumu, murabona isumu, mbega ni ryambere, oya si ryambere ndabivuze. Ugiye namba zigurirwa hehe sinobimenya, sinkana hamenye, ukayizana ugategura kuyiha umuntu, umuntu irashobora kumwica, sivyo? None hajya bihindukiye ugasanga wewe nawe wihenze, ni wewe uyitamiye, canke umuntu yakwibundiye akabona aho wayishize, akaraba utarayihanaka akayikatisha, ugasanga hariho ubuhinga yakoresheje nawe ukayirya. Wewe yokugatura canke yogutinya? Kuko ari wewe wayizanye, wewe ntiyokwica. Ntigira ubwenge isumu. Ukujya yica uwo wayiteguriye, niko nawe yokumanyura. None ngomba ndababwire, muri ibi iyo turavuga ijambo ry'Imana, murabizi yuko ari abantu n'ubu basega, bapfa baraseze, barabuze ikibatunga kubera imico mibi bagize mu mihana, kubera imico mibi bagize mu bagenzi no mu miryango, kubera naka yabaye umurozi, kubera naka yabaye umubandi, kubera naka yabaye intumva. Abiwabo bose yagera bahongagura amenyo, abatahonga amenyo yarabakomerekeje, hanyuma yaravumwe n'ivyiwe, mbere hari naho bijanamwo akabijya umugabane bakawujya akawuheza. Burya mu bantu muzosanga bateze ibiganza bariko barasega, si bose babitewe n'isi bisanzwe, abandi benshi baravyiteye.
kuko iyo utavugwa neza ukabona uvumwa na benshi uritegurira gutota, ukabona uciye hose umuntu wese akuvuma, ugasanga we uri mwike atamuntu ashobora kwiyumvira ati hamagara nakaza banguranye, ukwiyumviriye ko wese ati reka reka bakakwitana yandi mazina. Uri umuntu usoma Bibiliya hakabura umuntu yobyemera ati muhamagare azahanure, muhamagare azazimye, ukwiyumviriye wese ati urya n'umuntu mubi, urya ntazi no gutombereza ijambo, raba hanaka ngene yavyononye, raba nari ingene yabigenjeje. Ivyo birakugaruka ko ntumva ko biriko birazunguruka, bikazokugaruka ko iyo tutipfuza neza birazunguruka inabi twipfuza natwe ikazotugarukako. Nico gituma iyo ndiko ndavuga mwene aya majambo mvuga nti nimuze twihane kuko tuba twaracumuye, kandi tugendane ivyiyumviro birashe nk'abantu basoma Bibiliya, abantu ba Kristo. Aho turi hose tumenye tuti jewe ndi wa Kristo. Ibi inye kumenya kuri wa Kristo ndibisaba yuko urinda kuraruhaze n'ibindi wasigaje. Ibindi bisaba yuko urinda kurara inzara, urinde kuvyigishwa. Ibindi bisaba yuko urinda kubwirwa oya wewe usoma Bibiliya hamukaba warizeye yuko mu bwami bw'Imana ariho uzoba, kuko ingorane yibi tuvuga abantu benshi musanga batavyizeye. Musanga ari bimwe twavuga vyuko dukoranira ahantu hamwe hanyuma tukama turakorana mugabo uwo kubaza ndi wo kwishura nka wa wundi ati Imana igomba niyo zoja, ugasanga utavyemeza mutima wawe kuzoba mu bwami bw'Imana. Birabaho ivyo. Ndabasavye ngo twihane, abantu bajyanishije abantu mwihane, abantu bagiye mu rusaku rusa n'imanga mugabo rukayirusha gutemba, tuvyihane kugira ngo tureke guturira ariko tuzimye, kugira ngo tureke guhebera isi mu kubora ariko tuyibera umunyu tuyirunge, kugira ngo tureke konona ivyononekaye ariko nyabuna dukize ivyononekaye. Reka ndabasabe muhaguruke, bana baririmbyi bamaze kuza, muve hasi dusenga Imana. Hoba harimwe abantu batarizera Kristo, hoba harimwe abantu batararonka ubugingo budashira, nabo nyene ngomba mbere ndababurire. Ukagenda urarabira kuri bariya ngo uvuga ati uriya none se umuririmbyi ko mbona yigenza nabi, uriya se umupastori ko mbona yigenza nabi, uriya se umuvuga butumwa ko mbona yigenza nabi. Hanyuma nawe wifata uko ugomba. Narigeze kuri babwira hano narivuze no mu Congereza, ubu naragize no mu Kibembe ndariyizi. Umuntu wese azokwikorera uwiwe mutwaro, naho Imana izogirira umuntu ikigongwe kubera abantu bamwamiye imbuto mbi, hama ngo agende asigure ati bariya bari bameze nabi. Nico gituma nanse kuyihana. Eka umuntu wese azohabwa ishimwe ringana n'ivyo yakoze. Nta numwe azorusimba atawuri kwa maraso ya Yesu Kristo, kuko Bibiliya mu gitabo cy'Abaroma ivuga yuko ngo abacumuye bazi ivyagezwe nivyo bizobacira urubanza, ariko abacumuye batabizi nabo bazocirwa urubanza hatarinze kurabwa ivy'ivyagezwe. Abantu batarakira umwami Yesu bamwakire, niryo bakwe rihambaye wowe ugiriwe risumba rijya byabijya bindi vyiza. Abasigaye nabo twihane. Ibi mwene ibi bizogira ingaruka iyo tubyumviye, ariko niyo tutavyumviye naho biragira ingaruka. Mukizo twemere na